umuntu w'Imana w'ukuri navuga reka ndagwa akarorero Chris yishura nde igihe bariko baramwataka Ogana sinigera mbona afashe umwanya ngo ariko arishura nyishura diko nyishura Chris igihe amativi online abantu bamwataka aravuga kuko azimana yiwe mugwanira ndazobanesha nico bisigura neza cyane no kuva icambere we yarimenye yamenye imbaraga afise neza cyane hanyuma amenya ko afise imana imugwanira neza cyane ntakeneye iyindi protection nakeneye isi ku imugwanira koma yaratawe isi arimwo ko igendana n'ibintu bibiri aho imana iri shetani aho gikorane cya Chris kiri hajya kuri etesi na shetani yariho nico gituma umuntu akora ibihambaye shetani agasiga ibicafuza abakozi b'Imana batoranijwe kuko izi yuko yo yitagira inguvu ari gusiga gusa amasi no gucafuza rero abantu bose bacafuza bavuga yuko isi irabaruhije ubusambanyi buri ba pastere ubusambanyi abantu ibifecta ugasanga abana b'abakobwa ariko aravuga ibintu ngo abakozi b'Imana bubu ni fake bagya barafise amatraumatisme y'aba pastere bahuye mu isi bagende mu karongo kirabura bagendesha isi y'umwijima bafise mission yo kwamamaza Satani shatuyibuka rero abavugizi ribangahe mu bisigi vya ochazi basize mu bantu nico gituma umuntu wese yamenye iyi Bibiliya mu migani aricara kiga Imana ikamwigisha uno munsi ariko arakora ibihambaye ibiruta n'ivyo abazungu tubona reka nsubira inyuma kwa Chris uno munsi muratangaye Chris yagira biga bikorane n'abazungu babigira oya ni umurundi we wacu ariko bakamueffecta kubera iki bikorane by'abazungu bagira biga bintu urumva bagira biga bintu bakaba nibaza ngo mitandao ngo abazungu bagize ibihambaye ariko kubera twebwe abarundi uno munsi bariko aravuga umurundi yoba yashatse guprofetiza iki kubanza kuzimya then bakasa ajya ariyo code abantu batazi abantu babayeho mu muco n'umwijima nta kintu ca shetani nta kintu gishasha hajya Chris yagize zikora ko yekara demonstra imbaraga z'Imana mu buryo bubiri umurango no mwijoro hose Imana irakora mu muco no mu mwiza hose Imana irakora rero niwe yatahuye vyose rabitahuye kuko ni Imana Yesu yasenga mu ijoro ku musozi wa Sinayi bamarayika bakaza koma mudashobora mu ijoro nyene mudashobora kuvyuka gusenga mu mwijima mudasenga muriko muriremera ibintu mutazi muriko murirukana ici Imana imbaraga Imana yayiremanye ko murapinga Imana nico gituma benshi bafungwa n'Imana batazi yuko Imana yabafunze kurogota Imana yaviza gasho none ukurogota muri bo iragufunga ubuzima bwawe mukigira ngo barandoze mukagira ngo ubuzima buragoye kumbe nivyo warogose umuntu yatoranijwe na rogota silence rica Chris ntarigera numva nakayimaje avuga ivyo bintu aza gukopoza bacima amanda bamuvuga bande nahangane nabo ni kwitahura birenze roho wiwe yakiriye irarenze bigenda bizi none Yesu yararogose none abamukurikira Yesu si jambo kanguka niki kanguka babona Chris ariko je nk'umukozi w'Imana mbona ijambo nico gituma usanga umuntu Chris avuga gusa ni kubera ari ijambo kuko ari Imana yavuze umuntu nawe ariko araryama agakanguka esprit ni Imana si Chris nico gituma kanguka ifise imbaraga ko bagaca gahura n'ikintu akunda kuvuga ati si jewe nkiza mapema ni Imana ikiza none yo kiza gute ari umuntu wewe nikigoropo nkanje nigikoropo ku Mana nigikoresho nkanje turakoropa ariko Imana iri muri twebwe ihindura ibintu nico gituma tinya abantu batavuga bariho ba Chris mu Burundi ni benshi ariho abantu batoranye bariho bazoza kandi mumenye yuko rero abandi bari nyo cyane basumba Chris abo Imana yatoranije none ni Bibiliya bivuga ariho abiwanje nisigarije apana abo ari abiwanje Imana irabizi
rero abantu bareke diko bareke kwefekta imbaraga z'umwijima muri iyi si y'aba bantu kuyubisha abantu nibamenye ico nahanura abantu icambere ico nahanura abantu critique nimbi ururimi nakanu gato ariko nakagingo gato nkuko Yakobo bivuga ariko karaturira umubiri w'umuntu bisigura mu yandi majambo urashobora kwiturira wowe nyene ugahinduka umuriro ajya bavuga ngo mu kuzimu ngo abo Freemason bava mu kuzimu ikuzimu ni he Imana ikundiki cangaruka rero ngo abantu bafuye kuri ETS nimushobora kwigana miriya bajya abantu baje ari bagwaye bashaka kwakira gakiza ko bashobora kuhandurira ibintu bibi bakasiga ukareka gucoza umukozi w'Imana ngo yisha abantu urumva ico kintu ati gutere subiye rero ngaho Imana yikundira amaraso ya isonzesha inywera amaraso apana kuigaburira zijyangia z'ubuzima zizana ama tifoide ama infections zitandukanye umuntu adakira big Imana nibikunda aka rero ndabarira gahoreza akimana ikunda amaraso wisonzesha iciyanyu none ko wisonzesheje ubura byose mu mubiri ibiri kwiragigiki ibikwiriye inywera amaraso kuko yatanze umwana wiwe w'ikinege acungira iki isi none Yesu yagize iki niyatanze amaraso yiwe y'igiciro gusumba ni nayo none umunsi twogamwo tugakirira n'ibyaha muri ayo maraso mutinya amaraso tukira indwara mutinya yuko Imana kubera ko Imana yatanze amaraso byumvikana ko ari ikintu c'agaciro vyose ni ikintu c'agaciro ariko yoyo nta kiguzi ikidukeneye ko kirenze kuyigororokera nico gituma rero kugira umuntu agororoke abanza kwisonzesha imunywa amaraso ko mutinya haro nk'umumama ashinze nta yaramaze imyaka 25 atabyara banabwira yuko atama Trump afise mu nyuma kubwo gusenga sengera muri kango arasama avyara umwana aho nyene yumvise iki yumvise ijambo none yumvise kango kawayise ijambo ariko byaciye muri Kristo nka cya gikoresho wavuga cy'Imana neza cyane rero ari ibitangaza vya siriplase miracle ya siriplase ariko ivy'Imana bisaba igihe buke umuntu akaza gushinga intaye nisunze Bibiliya nkuko Bibiliya bivuga tuzobamenyera kuvyo bama bisigura mu yandi majambo umukozi w'Imana ukuri narogota numubona azafise umuriro infecti katangazisi kandi nibonekeza mu bana b'abantu nacungwa n'aba bodyguard wowe ucungwa n'aba bodyguard gute ufise Imana ikurinda abari ba escrow ediko abo alama ya alama diko abakozi b'Imana bukuri ni alama nta mana ufise ayo namangete y'isi mu kwirongera amafaranga ahubwo unyibukije akantu ko kudatoza amashikanwa yakoze abantu ahubwo bagashaka kuvanga ahubwo nyene ngusanga ngo ari amategeko ngo yahawe ngo naziriya nguvu yizera ukanariza gute ukuntu kizi ko mana akoresha ibikorano ugasanga birimo abantu ibihumbi amajana ariko akavuga ati ati ntibato nta mafaranga yabo nkene umva ico kintu kuko azi Imana yuko itunze ndiko Kristo ushobora kumufata Kristo rekana nawe naramufatira n'amashengesho rekana na Kristo afise umuhamagaro uteye ubwoba nico gituma uno munsi abantu bariko barahaguruka ku bwa Kristo neza cyane uramufate n'amasengesho akomeye cyane reka none umva akantu kayobera abantu ku bantu batoranije ikintu c'amafaranga ntakenewe kweli umva akoresha ibyo bintu bikoresha amafaranga menshi huzuye abantu umuntu nubwo yotanga ijana ry'amarundi hajya hari kuva niburi amamiliyoni menshi hafi muri yari kubera iki Kristo adasaba amafaranga abantu urumva ko kantu kuko yaritahuye wewe ko afise Imana itunze Afrika tuhaguruke shaka nigisha Afrika yose inyumve ihaguruke yumve aka kantu
ni kubera iki usanga Chris yaritahuye mu kutatoza amafaranga abantu, kuko yari arazi yuko Imana nkuko batubwira amajengero Imana igize iki? Itunze, iratunze. Umaze gutahura yuko Imana itunze, Chris yatahuye ikintu kimwe mu buzima n'ubu abantu kizobasiga ubwenge, kuko azi yuko ivya Kayisari tubiye Kayisari, ivy'Imana tubiye Imana. Connected, azi yuko ari connected n'Imana, Imana ichimuha agaciro. Uhaye agaciro, Chris yahaye agaciro, uyumve, Chris yahaye agaciro umuntu amubona mu Chris Imana, bamuhezagira mu bintu mutabona. Ntiyatoje amashikano, yahaye agaciro Imana kuko azi yuko mu muntu hari Imana. Imana niyo imuzanira amafaranga. Come on, man. Urumva ko kantu? Aka kantu ko gakomeye. Amashikano none ntakenewe. Yiki nkuba ryatoze nk'imiliyoni 500 agaca avuga ati tuje gufashisha imfuvyi z'ahana, nivyo bari mu bikorwa vy'Imana vyovyo. Nkuba toje miliyoni 500 avuga ati ndazi ikigo c'imfuvyi zirerewe imuyinga na Karorero, voilà, tugende gutangayo imfashanyo. Ntiyo bakoreye Imana? Wotoza abantu barushe mu mitima amafaranga gute? Aje kuruhuka ku Mana ubatoza gute? Bajya barakene, babashaka kuvugwa, baragwaye, babashaka kuvugwa Imana bataye y'ukuri. Nico gituma udashobora kubasaba n'amahera, baba bashonje. Ige ni sacrifice y'amaraso abantu batazi. Ariko ingyagiye zose toza ari Imana aza bose, ariko kuko yaritahuye bajya nyene, kuko Imana ihera mu ahantu anyegeje ikaguhera ivyo ushaka byose. Data yo ndamuseze ama ivyo nkeneye maze kuyiherera, niyo ikihezagira abakozi b'Imana bukuri. Ariko uranyumva, yihera abakozi b'Imana bukuri. Bisigura ngo arashobora kuba hezagirirwa handi hantu twe tutabona, mugihe hajya kwari kwiteze ngo araza gutoza ama miliyoni kuri stade akabyirekera kubera z'impamvu yavyo. Imana iratunze. Ibi bintu byumva abantu bafise mwemu yera, ariko abari mu mwijima ntibashobora kunahura. Ariko kubw'ubushobozi bw'Imana abari mu mwijima turabakurayo n'umuriro w'Imana. Abantu dusome Bibiliya dutahure imbaraga z'Imana n'umuntu ziratandukanye, ariko kuko Imana izi yuko yazananye n'umuntu muri we, nico gituma abantu batoranije bakora ibihambaye. Abantu bakavuga ati uyu ni wa shetani, uyu ni akoresha Freemason. Narafasha akanya nkurikira ivya Krisi, ukuntu bagiye bamuvuga umukozi w'Imana. Reka ndakubwira ikintu kimwe gikomeye cyane. Uremera yuko ari abantu batoranije koko n'Imana? Je ndavyemera. Kandi bakora ibihambaye, ni gutatahura. Krisi Ndukumana yatahuye amabanga y'Imana, atahura n'amabanga y'umwijima. Ibintu bibiri: azi ico shetani yanga, azi ico shetani yakunda, azi ico Imana yanga, azi ico n'Imana ikunda. Bisigura uyu muntu yaremanye ubudahangagwa, ni zawads, nibage wumva ngo abatoranijwe. Bisigura rero Krisi kugira bige abantu bakuzura, yaratahuye amabanga y'Imana. None ntari abantu bashobora kuhindura isi bafise imbaraga y'Imana. Ibinyabugingo by'isi y'umwijima byamanuse kusambanya bajya bakobwa beza bo mwisi, basize ibisigi vyabo. Ari abantu uno munsi bariko bara effect isi mu gucoza abakozi b'Imana bahambaye, mu gucoza abakozi b'Imana batoranijwe, mu kugira publicité shetani muri iki gihe bakapubliya ivya shetani ko akomeye kurusha Imana. Rero attention, naba rero bacafuza abakozi b'Imana. Bisigura abantu bose bacoza nibazi muri bo ko bafise Imana. Digo Entertainment.